Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo rya 12/2024. Gutegerezwa gusa gufyonda sabone canke subscribe ntawe utarafyonda ko hamwe ukabandanya ushikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye ni ukumanuka munsi y'ino video hamwe ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko urafyonda ko hamwe ubandanya ushikirwa n'amakuru bene aya umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Uburundi bwafunze imipaka n'igihugu c'u Rwanda. Iyo ngingo yatangajwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati kuri uyu wa kane igenekerezo rya 11/0/2024. Martin Niteretse yanavuze ko Uburundi bwahagaritse imigenderanire yose n'u Rwanda. Ku bwa Martin Niteretse nta munyarwanda n'umwe dukeneye n'abari ngaha ku gataka twabirukanye nabo nyene. Mu itangazo yasohoye umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro yavuze ko ibabajwe n'iyo ngingo. Iryo tangazo rikavuga ko iyo ngingo ibangamira cane uruja n'uruza hagati y'ivyo bihugu kandi ikaba ihonyanga amategeko agenga umuryango wa Afurika y'ubuseruko n'akarere. U Rwanda rwemeje ko ivyerekeye iyo ngingo y'agahotoro rwabimenyeye mw'itangazamakuru. Vyinshi kuri ino nkuru ndetse n'iryo tangazo u Rwanda rwashize ahabona ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu yandi makuru kandi mu ntara ya Ruyigi hari umuntu yazindutse abwira ababanyi ko yishe umuntu basanga nivyo. Yakereye umukenyezi wo mu kibano ku mutumba wa Kinyinya neza na neza ku murwa mukuru wa komine Kinyinya y'intara ya Ruyigi. Umukenyezi w'umupfakazi yaraye agandaguwe hakerewe izosi n'umugabo wo mu kibano. Ababanyi ba nyakwigendera bakaba bamenyesha ko nyene kumwica ariwe yazindutse abatangariza ko yakoze ibara kandi basanga nivyo nyene yishe uwo mukenyezi. Uko vyagenze ejo hahise igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa mbere 2023 ngo bamye basangira inzoga hanyuma bibaviramwo gushwana bapfuye itelefoni ngendanwa yari isanzwe ari iy'uwo mukenyezi yishwe. Ababanyi baherutse bivugwa ko yashitse imuhira y'uwo mukenyezi ngo ntibigeze bamenya icakurikiye. Mu gatondo ko kuri uwa 11/0/2024 ngo niho kumenya ko Nyamugabo yakoze icaha. Yahavuye yishikana mu gipolisi hakaba ariko arumvirizwa ariko ababanyi bo agashavu karaniga ngo ntiyari kugerayo atanikinuma araribwa. Atanasiguye impamvu yamutumye gukora ico caha. Mu ntwaro bamenyesha ko uwo mugabo atabugwayi bwo mu mutwe yarazwi ko ariko ko vyashika akitwara nabi iyo yanyoye inzoga gusa. Vyinshi kuri no nkuru navyo nyene ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure. Nayo mu bindi kandi ngo abapatiri bagiye kwemererwa kurongora. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Le Quotidien Times of Malte St Par Catholique Puede Charles Kuruna umuhanuzi akongera akaba ajejwe iperereza rya Papa François umwepiskopi atwara inama nkuru y'abasenyeri mw'izinga rya Malte yavuze ko abapatiri bashobora kwemererwa kubaka izabo kuko hagiye gutangura ibiganiro vyerekeye ingene bo kwemererwa kurongora hako batakaza abapatiri. Yavuze ati kubera iki twotakaza umupatiri kuko yanyiwe kurongora kandi yabisavye. Uyu mugabo w'imyaka 64 yibutsa ko nubwo muri kino gihe batemerewe kurongora ku mugaragaro ngo barakunda inkumi mu kinyegero kandi bakanasambana binyegeje ndetse bakanabavyarako aho bishika ngo n'abana b'abakobwa bakiri bato bagasambanywa n'abo bapatiri. Ashimangira ko kuva kera kutarongora ku bihebeye Imana ritari itegeko. Uwushatse ngo yararongora. N'ubu rero agashaka ko bimera nk'uko vyari aho mbere. Mu mwaka uheze Papa Francisco yamenyesheje ko amategeko agenga abihebeye Imana ku bijanye no kubaka izabo hagiye guhinduka.
ariko Skuru nawe akaba asaba ko hobanza kuba ibiganiro bihanitse kugira ngo berekane bongere bashireho amategeko yerekana ingene bokwigenza, ingene bofatwa n'ivyo barekurirwa canke batarekurirwa muri Ekereziya. Sayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido, ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, ntawe utarafyondako urafyondako hama ubandanye ushikirwa n'amakuru bene aya mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko Uburundi bwugaye imbibe buhana n'u Rwanda. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse yatangaje ko izo mbibe zugawe ari mu nama yagiranye n'abajejwe intwaro guhera kuri buramatari gushika ku barongoye izone mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'Uburundi. Muri iyo nama umushikiranganji Niteretse yasiguye ko Uburundi bwasanze bufise ico bwise umubanyi mubi, agira akavuga ko Uburundi bwahagaritse imigenderanire bwari bufitaniye n'u Rwanda kuko budashobora kugenderanirana n'igihugu kibitse abansi b'u Burundi hatakindi barota hatari ukubuhekura. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bwatangaje iyo ngingo ni nabwo bubarizwamwo umutekano w'ico gihugu. Uburundi bwugaye imbibe buhana n'u Rwanda inyuma y'aho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye hasubiye kwagiriza u Rwanda ko ruhaye indaro kandi rufasha abaroberi ba Red Tabara barwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Perezida Ndayishimiye ivyo vyagirije yabivugiye mu kiganiro co gusoza umwaka w'ibihumbi 2023 yakoranye n'abamenyeshamakuru hamwe n'abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo. Hari inyuma y'igitero Uburundi bwegetse kuri Red Tabara. Ico gitero cagabwe mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Kongo cahitanye abantu 20. Inyuma y'ivyagirije vya Perezida Ndayishimiye, u Rwanda rwasohoye itangazo ritera ivyatsi ivyavuzwe n'u Burundi. Iryo tangazo ijwi rya Amerika tugifitiye kopi ryavuga ko atana hamwe ruhuriye na Red Tabara. Muri iryo tangazo riri mu Congereza, u Rwanda rwibukije ko ruhora runaha Uburundi abarwanyi b'Abarundi baba binjiye mu Rwanda binyuranye n'amategeko biciye mu rwego ruhuriweko n'abasirikare b'ibihugu bigize inama inama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga binini ICGLR. Si ubwa mbere Uburundi bwugaye imipaka ruhana n'u Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 rwayugaye rwagiriza u Rwanda kuba rwaragize uruhara mu mvururu zatewe n'ingo y'umuhisi Petero Nkurunziza yo gusubira kwitoreza iyindi manda. Ico gihe Uburundi naho nyene bwaremeza ko u Rwanda ruhaye indaro ababurwanya, n'ivyagirije u Rwanda rwahakanye akatari gake. Imipaka yugawe mu mwaka w'ibihumbi 2015 yasubiye kugururwa mu mpera z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi 2022. Gutyo icuka kigenda gisubira kuba ciza ku buryo abategetsi b'u Burundi n'u Rwanda bagenderaniye inyuma y'igihe kinini bari bamaze barabana ayingwe. Nayo mu gusozera ano makuru kandi womenya ko seneri iri kumwe n'iyindi migambwe hamwe n'imihari bariko baratakambira akarere n'ibihugu rutura vyo kw'isi gufasha iyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha. Umugambwe seneri uri kumwe n'iyindi migambwe hamwe n'imihari ya politike baheruka kwandikira abakuru b'ibihugu vyo mu karere hamwe no mu bihugu rutura vyo kw'isi babisaba gufasha mw'inagurwa ry'amasezerano ya Arusha. Iyo migambwe ikaba ari umugambwe seneri urongowe n'umushingamateka Agathon Rwasa, umugambwe Iprona utavuga rumwe n'ubutegetsi urongowe na Charles Nditije, UPD Zigamibanga ishami ritavuga rumwe n'ubutegetsi, inama za politike arizo Seforu Arusha ndetse na MAP Burundi Buhire. Muri urwo rwandiko rwarungikiwe abakuru b'ibihugu by'akarere, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden, perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, umunyamabanga mukuru w'ubumwe bwa Afurika, umukuru w'ubumwe bwa Buraya ndetse n'abandi. Umushingamateka Leonce Ngendakumana ari warongoye urwo runani rwabo bashize ahabona urwo rwandiko, hashikiriza ko vyihuta yuko amakungu agarukira amasezerano ya Arusha mu gihe Uburundi bwegereje amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ngendakumana akamenyesha ko ayo masezerano ya Arusha yagiye arahonyangwa kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005
CNDD-FDD ishitse ku butegetsi na cane cane mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho umuhisi Perezida Nkurunziza yitoreza ikiringo ca gatatu. Urwo runani ruvuga ko cari kinyuranye n'amategeko. Kubw'ivyo urwo runani rusaba abarungikiwe urwo rwandiko kugira uruhara mu kugondoza leta ya CNDD-FDD ngo yemere ibiganiro vya politike bihuza bose, gutahukana impunzi zose zibishaka hamwe n'abanyepolitike bahunze igihugu, gufuta imitahe mpuzamakungu yose yo gufata abagirizwa kugira uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi bwo kuwa 13 Rusama 2015, gufuta imanza zigoramye zaciriwe abagirizwa kugira uruhara mu igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye hamwe n'ibindi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa rero ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi mwiza mu vyo uriko urarangura. Ugire ibihe vyiza.